mu bwiza bwinshi. Reka ngushime, reka ngushime, ndakuririmbire. Vuga urukundo rwawe mwami, mvuga ibikorwa vyiza wakoze. washingira inahe, haleluya. Shingirina urukundo rwawe, kandi we uvyagiye, haleluya. we uvyagiye mu bwiza bwinshi. Reka ngushime, Reka ngushime, ndakuririmbire, kuririmbire. ngo mvuge ibikorwa vyawe mwami. Mvuga ibikorwa vyiza wakoze. ngo nshingira inahe, haleluya. Shingirina urukundo rwawe, mbega urukundo rubona rubona, sifise nuko mwami sifise nuko nobivuga mwami. nobivuga. iyo utaza mwami we,
Haleluya, haleluya. Twese tumukomera amashyi umwami. Yuzuye imbabazi n'urukundo bihebuje, bihebuje. Nta muntu n'umwe afise imbabazi nk'iziwe, nta muntu n'umwe afise imbabazi nk'iziwe. Amen. Ku isi no mu ijuru no hasi nta n'umwe afise imbabazi nk'iz'uwo mwami wawe. Nta muntu n'umwe yuzuye ubuntu nk'ubwiwe. Haleluya. Amen, amen. Iyo atabawe sinzi iyo mba ndi, ariko nawe sinzi icyo wishimiye. Kumbure nawe ntubuzi iyo uburi. Reka rero tumubwire ngo warakoze, tumushimire, dushima Imana. Warakoze, warakoze Yesu. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye data, ndagushimiye data ko dukunze bihebuje, ukaduha umwana wawe w'ikinege, nawe akavyemera, akagamburuka, akatwitangira, akatwigura. Iyo atabawe mwami, iyo atabawe sinzi iyo tuba tugeze. Niyo mpamvu tugukomeye amashyi yo kugushimira, tuvuga ngo warakoze Yesu, warakoze Yesu. Amashimwe, icyubahiro, inganji, gupfukamirwa n'amashyi byose ni ibyawe. Turagushize hejuru, tugushimira mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Dukomere amashyi abaririmbyi b'Imana, tubakomere amashyi abaririmbyi b'Imana. Dukomere amashyi abavuzi b'umuzika ba Davidi bavugirije inanga bari kuragira, bakavayo baba bami, nabo bajya n'abakozi b'Imana bakomeye. Tubakomere amashyi nabo nyene. Amen. Na korale de la gloire nayo tuyikomere amashyi menshi, nabo nyene n'abakozi b'Imana kandi bakomeye. Amen. N'abari mu buhinga bw'ivyuma, abari muri media, abatuma ibyuma bikora, nabo nyene tubakomera amashyi. Amen. Nabo muri dekoro no kuno munsi hasa neza, tubakomera amashyi. Nabo muri protocole tubakomera amashyi no munsi. Iminsi yose ya dimanche baba bariko barakora. Imana ishimwe cyane. Natwe twese twikomera amashyi ko twaje imbere y'Imana, ko twaronse aka kanya. Amen. Tunezerewe cyane. Tunezerwe, twishime kandi tunezerwe, twigine turirimba nk'amahambaye, twamamaze kw'Imana iganje, turafise intsinzi izina ry'Umwami. Tugomba kunezerwa cyane. Amen. Amen. Abazimu baza kurema ikirere kibi cyo kubabara mu nzu y'Imana, turabirukanye mu izina rya Yesu. Ugomba kunezerwa. Bwira uri iruhande yawe n'uw'iburyo, ubwire ngo nezerwa. Umutwengere, mubwire ngo ndagukunda, umeze neza, usa n'Imana, wambaye neza, Imana yakwambitse, yarakurinze, uri uw'igitangaza, uri umuntu mwiza, ntawe usa nawe. Amen. Ndizera ko twabohotse. Kubwira umuntu mwicaranye nubwo ari umugabo cyangwa ari umusore, nta ngorane, urambwira ngo ndagukunda, nta kindi. Amen. Twakira Nive avuye mu Bubiligi. Nive umuize wo ku murongo kandi akaba n'umuize wa hano. Tumwakira Nive, uramutse ishengero. Amen. Twebwe tuzokwira isi yose. Niwaja mu Bubiligi urashaka kumuramutsa, ntitwasohoka, ubu uriyandikisha. Uzompa indaro nintaza kuko visa ziriko zirasinywa. Amen. Amen. Turiko turatera imbere. Hanyuma tuzoja muri vacances mu Bubiligi, tuje muri vacances muri Canada, tuje ku mamere neza. Abambere hari abantu bari. Amen. Abambere hari ahantu bari. Hanyuma natwe tuzoja ahandi. Tuje
tuje kunezerwa cyane kuraba amahoteli yo ku biyaga. Dufise Imana, dufise iki? Imana muri mamiliyaridi 6 y'amadolari nzo gutwara. Amen. Amen. Nzoguha lift koze wanaraguze Air Force One. Kubera imigisha y'Imana ni ibiri. Niguhabike ni bibiri. Amamiliyari 6, 12, 18 gushikaho bazovuga ati bijya yararangije. Naho nzo wandaga kecuru kaga. Amen. Amen, amen. Abajene tubakomera amashi. Ejo twaranezerewe. Hari umwana yigishije akantu ngo gutakarira muri mpwemu. Gutakarira muri buya nakari hari umuntu yigeze gutakarira yo ndaraba ndahora. Tugomba gutakarira muri Mpwemu Yera. Amen. Gutakarira muri Mpwemu Yera. Bwira mugenzi wawe ngo takarira muri Mpwemu Yera. Muri grotte ya Mpwemu Yera. Muri tunnel ya Mpwemu Yera. Hallelujah. Wumvise ko dukwiye kuza turakunda abantu nyene badusigiye. Niba ari imfubyo basigaranye cyane umupfakazi ufise zuramunezereza. Wavyumvise sino bazogushavurira imyaka 21. Ugerageze niba gushavurira imyaka nyinshi ahubwo banezerewe. Abufise ubanezereze sivyo. Hallelujah. Marishimwe. Abaririmbyi murashobora kwicara mu ruhuke babaha agafana. Uno musi Liliane bamuha 2. Liliane bamuha 2. Abandi bose banywa 1. Amen. Hari n'ufite anniversaire 2. Anniversaire bamuha 2. Babaha ifanta canke akaji. N'abamizisiye barabaha. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ndakuramukije cyane mu izina rya Yesu. Nongera ndamutsa bari ku murongo bariko baradukurikirana ku vyuma vyambonesha kure nabo nyene ariko nta chance yo kuza baraza gufungura mu mwuka. Amen. Nive tumushimira kuri tuya twuma mona dusa n'inzahabu. Utuunye batwita gute? Utudusembare. Tujya murabona ko dusa neza. Nive Imana iguhe umugisha. Itumukomera amashi. Abantu bakora batabanje kubarigwa n'abantu beza cyane. Hallelujah. Tugiye kuri Isangira Ryera. Bwira mugenzi wawe ngo Isangira Ryera. Mubwire ngo Isangira Ryera. Burya Mpwemu Yera n'umuntu mwiza. Burya yaduteguye twinjira mu kirere cyiza. Mu kirere cy'Isangira Ryera. Isangira Ryeranda. Itegeko Imana yasize ihaye ishengero. N'amategeko 2 gusa akomeye muri Bibiliya yose. Yavuze ngo murakora ibi, murakora nibi. Icambere yavuze ngo iki? Mwigisha abantu, muce mugira iki? Mubabatize ku izina rya Data. Ryari itegeko yasize atanze. Icakabiri aravuga ngo muragira gute? Umubiri wanje, mwongere munywe n'amaraso yanje, kibe iki? Icibutso. Asezerano rishasha. Amen. Murazi ko tumaze kwiga vyinshi cyane kuri kwisezerano yaduhaye kubwa yadusigiye ngo tugire isezerano, tugire Isangira Ryera. Amen. Sinzi wewe icyo ukeneye uno munsi. Icyo ukeneye. Hari icyo ukeneye? Amen. Hari icyo ukeneye? Ukeneye yuko Yesu akora. Hari mwoto. Kajya kantu twizejo. Hari uyumvire ngo tukamwereke nawe.
hari uyumvire ngo tukamwereke, barahari bumvise nabo bashaka kukabona vyakweri. Ariko si uno munsi ntako dukora, tuzogakora uwundi munsi. Uno munsi reka dukore isangira ryera. Amen. Nukuvuga ngo isangira ryera rifise ibinyegezwa vyinshi cane. Amen. Biyinyegemwo uno munsi ubwoko bw'Imana butaramenye. Amen. Kuko Bibiliya yagiye irabivuga ariko ntiyavyerekanamwo cane. Ijambo ry'Imana baryanditse ntiberekanye ibintu bikomeye cane binyegejwe mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rya kera hariyo ikinyegezwa gikomeye cyane. Amen. Hari ikinyegezwa gikomeye cyane. Imana iguha umugisha. Hari ikinyegezwa gikomeye cyane. Uno munsi ndakubwira iki? Ndakubwira ikintu gisanzwe gose, gisanzwe. Buriya isangira ryera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yaritanze akiriho, ariko arasezera abigishwa biwe bariko barasangira. Amen. Ariko arabasezera azi ko agiye kumanikwa ku musaraba, aca atora umukate, atora n'umuvinyo, arabihezagira, arabisengera, arabibaha. Njo bituma vyabacanze cyane. Muri Yohana 6:63 niho yababwiye ati bijya byose nababwiye, bijya byose nabahaye byari ivy'Imwemu. Ati kandi ibyo bintu vy'Imwemu bitanga ubugingo, ntimukabifyineko. Amen. Rero isangira ryera yari bahaye mu buryo bw'Imwemu. Ni nayo mpamvu mu mpwemu yawe ukumeze mu mpwemu yawe, uko ubitahura mu mpwemu yawe, uko ubifata mu mpwemu yawe, biza gutanga icyo uza kumva n'icyo uza kuronka n'ikiza gukoreka. Amen. Amen. Mu Bikorinto ba mbere igice cya 2 umurongo ngira ngo ni wa 10 kangahe, aravuga ngo birababaje cyane kubwira abantu ibintu vy'Imwemu, kuko ibintu vy'Imwemu bitahurwa n'abafise Mpwemu Yera. Haleluya. Bitahurwa naho Mpwemu Yera ari. Bivuga ko Mpwemu Yera ari watuma isangira ryera ritanga ivyo binyegezwa vyose binyegejwemo. Amen. Amen. Nuvuga ngo ikintu ibinyegezwa by'isangira ryera binyegejwemo. Haleluya. Vyugururwa canke bikamenanwa canke bigasanzazwa n'ukuntu Mpwemu w'Imana aba ageze muri wewe, ukuntu Mpwemu w'Imana aguhishurira ibintu. Amen. Amen. Niwe arigira rizima ubundi. Niwe asha gukura umukatu uri kurabona ukaba umubiri wa Yesu Kristo. Niwe akura iyi ji uza kunywa ikaba amaraso ya Yesu Kristo, ukaba umuvinyu yagiye atwemereye. Amen. Iri sangira ryera rero kubwo uko impwemu yawe yiteguye muri kano kanya. Haleluya. Iyo mpwemu yawe niza kuguhishurira neza icyo Yesu Kristo yakoze mu kwitanga ku musaraba, akamanyagwa agakubitagurwa canke akongera agasesa amaraso yiwe. Niyo agutahuza ingene yabaye ikimazi gitanzwe rimwe gusa kuri abo bose bazomwizera. Mundi misezerano rya kera batanga ibikoko, ayimene, ayintama, ariko aya Yesu Kristo yatanzwe rimwe. Amen. N'umwuzukuruza wawe n'utabonye n'uzobona, uwo wese azokwizera Yesu Kristo azogira amahigwe y'ukwamura ivyamwa canke y'ukurya ibyo bintu byose binyegeje mu isangira ryera. Mwene data, isangira ryera rinyegejwemo ibintu vyinshi cyane. Haleluya. Haleluya. Ngira nkunda kukivuga. Isangira ryera ni Yesu Kristo wenyene. Amen. Ugerageje kwiyumvira uko Yesu Kristo ari, Yesu Kristo n'ubushobozi. Amen.
niki ni ubushobozi. Mu yandi majambo Isangira Ryera yari karababwira ati nta kundi kuntu nzoshobora kuba muri mwebwe. Haleluya. Nta kundi kuntu nzoshobora kuba incarne muri mwebwe. Aha. Nta kundi kuntu nzoshobora kuba muzima muri mwebwe nsize. Amen. Atariko ndeka ndabahe sokre. Uyu mukate uko nza kuvuga aya majambo mwumva namwe muzoyavuga uzocika jewe. Reka ndabereke n'uyu muvinyu uko nza kuvuga amajambo mwumva namwe muzoyavuga ko hanyuma acike amaraso ya Yesu Kristo. Usomye mu Banyefeso 5 ndakunda cyane Yesu Kristo ko ijambo ryiwe ritwigisha ibintu byinshi. Ritwigisha ko canke uriravye ukiyumvira uti none ni kuki yasize ibi bintu, ni kuki yasize ngo dukore uyu mukate, ni kuki yasize ngo dukore aya maraso ya Yesu Kristo, ni kuki yabisize. Amen. Nuko yarazi ko abantu turi abantu twibagira. Yarazi ko umunsi umwe tuzokwibagira icyo yakoze, tuzokwibagira urukundo rwiwe, tuzokwibagira imbabazi ziwe, tuzomwibagira twinjire mu bintu vy'iwacu. Bivuga ati ko ndabasigiye ibi bintu rero. Amen. Uwo wese azobikorana ukwizera. Amen. Azokwibuka. Azokwibuka ko ndiho. Azobika ko nabayeho. Azobika ko ndi muzima. Amen. Azokwibuka ubushobozi. Amen. Hari ikintu nibagiye mbere yuko mbandanya. Namusanze ko twakira Pasteur Nadine. Pasteur ashobora guhagarara ko tumwakira mu rushengero. Pasteur ni umupasteur aciye bugufi. Yemera ati genda ndi umupasteur umugabo n'ishengero nzojamwo, naho bazoshaka bakangira umuntu asanzwe nzojayo, ariko sinemeye kuguma munsi y'ivyo ntemera. Nuguca bugufuko. Rero nugira ubwoba, twakwakiriye nka pasteur. Bashaka kuza hano imbere bakakubona, bashaka guhagarara ngaha bakakubona. Bavuze ngo tuzokwerekana tuzomwerekana bamubone. Pasteur Nadine turamwakiriye mu shengero ry'abagenzi ba Mpwemu Yera. Rero twakiriye nka pasteur. Nuko wemeye baca bugufi, kandi marama nuko aciye bugufi. Iyo duheje kwakira umuntu arakora ibikorwa nk'ivya pasteur. Ubundi natwara mwakiriye nk'umudiakre, nawe nyene azakora ibikorwa nk'ivy'abadiakre. Imana ibaha umugisha. Turabandanya rero. Abanyefeso kubera iki yabisize ngo twame tubikora kugira ngo twame twibuka icyo yakoze. Amen. Wame wibuka icyo yakoze. Muri uko kumwibuka hari ibintu byinshi biza gukoreka. Uno munsi hari ibintu byinshi biza gukoreka. Abanyefeso 5:1 watoye Viola, watoye usome. Umurongo wa mbere ku gice cya 5 avuga ngo nuko mwigane Imana nk'abana ikunda. Bandanya de kandi mugendere mu rukundo, nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana. Umubabwe umota neza cyane. Twese tuti amen. Yarazi rero ko umunsi umwe tuzokwibagira urukundo rw'Imana. Noneho duheze tubeho nk'impene, nk'intama. Ariko iri jambo ritubwira ngo mwame mwibuka mugendere mu rukundo. Amen. Ikinyegezwa ca mbere kinyegeje mu Isangira Ryera. Amen. No guhagurutsa urukundo mu mwana w'umuntu. Amen. No guhagurutsa iki? Urukundo mu mwana w'umuntu. Nico kidushoboza kutagenda nk'uko abisi bose bagenda. Nico kidushoboza gukundana gusumba uko abantu b'isi babikora. Mu bisanzwe abakizwa uzobona abantu benshi batatwemera
kuko urukundo rubaruke cyane muri twebwe, noneho abantu bakatugaya bakatuvuga mu majambo bishakiye. Ariko ndiko ndakubwira ngo ubundi Imana yavuze ngo tuze turakira isangira ryera twibuka ko Kristo yakwitangiye. Haleluya, haleluya. Ugerageje rero kwiyumvira uru rukundo rw'Imana rwabandanije gushika hatanga umwana we w'ikinege. Aha, nivuga ngo kugira ngo twibuke urukundo Imana yagaragaje ku bwawe. Amen. Gushika naho igutangira umwana wayo, wa mwana wayo nawe akavyemera akagamburuka akaja kubikora. Amen. Sinzi ko nta mwana w'umuntu ashaka kwitangira uwundi. Amen. Mu bisanzwe we nk'ubu warapfuye kuko Yesu yapfuye mu kibanza cawe. We warapfuye ntubu uriho kuko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba. Haleluya. Noneho urazi ko wapfuye? Urazi ko wapfuye? Warapfuye kera, niwe wari gupfa. N'uyu munsi ushaka kuba wari warapfuye. Jewe ndiho kandi ndavuga kandi ndagenda kuko ngo niwe yatanze iki kimazi. Amen. Arapfa wenyene. Haleluya. Kugira ngo uko gupfa kwiwe, amen, kube kimazi kimota neza imbere y'Imana. Amen. Ntiyame ibona twebwe, ariko twebwe ikatubonera mu rupfu rw'umwana wayo. Sinzi kuri uravyumva. Uri kuravyumva. Yavuze ati ivyo murabikora munyibuka, mamwe mwibuka ico nakoze. Haleluya. Mwame mwibuka. Uyu munsi nje kukwibutsa urukundo rw'Imana gushikaho yitanga ku musaraba akabambwa n'abantu kugira Imana ibibone ibikunde wewe ugira ubuzima. Imana ibibone ibikunde wewe ubeho neza, wewe ugira amahoro, wewe ugira amahoro, wewe ugira amahoro. Sinzi ko wibuka cagihe yapfa ku musaraba, bari abatipe bari bamurindiriye ko azuka cyangwa ko aherayo. Iyo akaherayo ngira ndakubwire ngo abadayimoni ntiwari kubakira, Satani ntiwari kumukira. Imana idufashe, Imana idufashe. Urashaka kwiyumvira uno munsi urashaka kwaduka ngo mu izina rya Yesu wangwara we mvako ikavaho. Urashaka kwiyumvira ikije gihe iyo Yesu Kristo agira ibintu bibiri. Icambere iyo vyanka akabitinya, akabona biraremereye cyane, akabona birababaza cyane, akabona ntavyo yoshobora, cyangwa akiyumvira ngo bajya abantu mbega ndabapfira kubera iki, ndabihevye byose edayo ntibazonshimira. Abana b'abantu ndazi ko badashima kuko ari yarababonye mu mitima. Iyo vyanka akabitinya ntiwari gukira Satani, ntiwari gukira nde, ntiwari gukira Satani. Abansi barakabaho na Satani arakabaho, ntitwamenye ubushobozi bw'Imana iyo Satani atabaho. Amen. Iyo Satani atabaho ntitwari kumenya ubushobozi bw'Imana. Iyo umwijima utariho umuco ntaco maze, ariko iyo hari umwijima umuco ugira ikimazi, umuco ugira ikimazi, umuco ugira ikimazi. Iyo hari Satani n'abadayimoni ibibazo byagusugereje, ingwara zagusugereje, abadayimoni bakunanije, abazimu bavyutse, abansi babaye benshi, niwe heza ukamenya ico Yesu Kristo yakoze ku musaraba, akagusigira izina rirutana amazina yose, akagutigira izina rirutana amazina yose, ngo bazosaba muri iryo zina bazokizwa, abazosaba muri iryo zina bazokira, abazosaba muri iryo zina bazoba bakire. Ibyo bitahari ntiwobimenya. Imana idufashe. Icya kabiri yakoze iyo atagikora twari kuba tugowe, iyo atari kunesha. Amen. Iyo atari kunesha. Amen. Amen. Iyo utangura intambara utayinesheje ni buhagwa, sivyo? Nongo Yesu Kristo iyo ataza kunesha urupfu, vangu kunesha urupfu, kandi ko yanesheje natwe tuzonesha, ko yanesheje nawe uzonesha,
ko yanesheje yewe uzonesha, ko yanesheje uzonesha. Sinzi icyo ugwana naco ariko urakinesha uyu munsi, sinzi icyo ugwana naco ariko uzokinesha, kuko umwami wacu yanesheje ntazopfa asubiriye kuneshwa, ntazopfa asubiriye kuneshwa. Ni muzima, azokwamanesha, azokwamanesha, natwe tuzokwama tunesha, tuzokwama tunesha, kuko twinyegeje muri we. Amen. Kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufise gutinya, ntidufise gutinya. Amen. Kuko umwami wacu haleluya nazonahinduka. Amen. Nazohinduka ngo himo wundi. Yaranesheje rupfu na kuzimu, azokwamara umwami wacu. Rero Imana ishimwe ko atabivuyemwo, Imana ishimwe ko yanesheje. Yanesheje rupfu na kuzimu. Hari amajambo yamababwira cyane, yarababwira amajambo akomeye cyane. Soma muri Yohani 6 umurongo wa 35. Yohani 6 Yohani 6 haravuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Amen. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumukomera amashyi ku jambo ry'Imana. Ngenda kubwira ikintu ngaha kiryoshe cyane. Amen. Aravuga ngo uzogira iki? Uzoza kuri je. Haruguru aravuga ngo ndumutsima ngo waje uva mwijuru. Amen. Abibabwiye birabacanga, ariko arababwira ngo uzoza kuri je akaza akarya na wa mutsima ariwo nasize ndabasigiye. Haleluya, haleluya. Nguya muntu ntazosonza na gato. Oh, amen, amen. Ntazosonza na gato, ntazosonza na gato. Yavuga ati uwo mubiri numa uzomara kuwakira akawakira akawurya. Amen. Akawakira akawurya. Haleluya. Uje kurije akarya wa mutsima umwe wazuvuye mu ijuru akabana nanje. Amen. Akabana nanje. Hari ingwara izokira muri we, hari ingwara izokira muri we, ingwara y'ukubura n'ukuburanirwa. Sekere materebo zobramande rinde kesi karabosha. Ati hari ikintu kizohinduka muri we. Amen. Hari ikintu kizohinduka muri we. Icyambere kizohinduka muri we, ivyiyumviro bizohinduka. Nuzosubira kwiyumvira kumukene, kuri umukene. Amen. Nuko ngo kwiyumvira kuri umukene kizorangira, kwiyumvira kushonje kizorangira, kwiyumvira kubuza ibyo kurya bizorangira, kwiyumvira kutagira icyo wambara bizorangira, kwiyumvira yuko atacufise bizorangira, kuko jewe nzoba ndi hehe? Nzoba ndi muri wewe. Ariko Mana uri mwiza, uzokira ingwara bita kwiganyira, ingwara bita yukwama ubona imisi yose ubuze. Amen, 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 amen. Inzara izorangira. Haleluya. Ivyiyumviro vyawe bizoba ibindi. Haleluya. Ubwenge bwawe buzohinduka. Uko wahora ubona ibintu bizohinduka, uko ubona ibintu bizohinduka. Ibyo uri kurabona uno munsi siko biri, ibyo uri kurabona uyu munsi siko biri. Hari umwami yapfuye kugira ngo wewe ukire, hari umwami yikoreye ubukene bwawe, 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 hari umwami yikoreye ubukene bwawe. Uwo n'umwami
afise vyose. Uwo n'umwami afise amafaranga, uwo n'umwami afise ubuzi, uwo n'umwami afise indege, uwo n'umwami afise imiduga, uwo n'umwami afise amazu, uwo n'umwami. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Muyandi majambo yavuga ngo ntuzosubira kwiyumvira nk'umuntu ariko uzokwiyumvira nk'Imana. Abanyefeso 4 kumbure nturiko urabitahura neza. Uyu munsi ndanezerewe cyane kandi ndumva ko Imana ikiza. Uzi ingwara yuko wamuvuga yewe jewe naragowe, yewe jewe simeze nk'abandi, yewe jewe uno munsi ndaryiki, yewe jewe uno munsi ndambariki, yewe jewe uno munsi, yewe jewe uno munsi, yewe jewe uno munsi, yewe jewe uno munsi. Mbega yemwe zoronka ikibondo, mbega yemwe jewe nta biharage mfise. N'ugusabye igihumbi ukagira ubukene bwo mu mutima, ubwo bukene bwo mu mutima burakaranduka mu izina rya Yesu, kandi burarandutse mu izina rya Yesu. Ntimuzogira ubukene bwo mu mutima, ntimuzogira ubukene bwo mu mutima. Ubwo bukene nzobukiza, kuko iyo ngwara izokira, ivyumviro bizohinduka. Uyu munsi ndasaba ngo Isangira Ryera rigukize ivyo vyumviro bipfuye, ivyo vyumviro bipfuye, ivyo vyumviro bipfuye. Ibiri kwisi, n'ibiri kwisi byose ni ivy'abana b'Imana, ni ivy'abana b'Imana, ni ivy'abana b'Imana, ni ivy'abana b'Imana. Uzoza murije azokiriki, nta nzara izomufata. Amen. Uzohaga kuko azoguhaza, n'umwami afise vyose. Oh, haleluya. Azoguhaza amagara meza, n'umwami akiza, n'umwami akiza, n'umwami akiza, n'umwami akiza. Abanyefeso 4 aho nyene haruguru viyo kuri 4. Abanyefeso, haleluya. Buriya umuntu abanza gukira mu mutwe, akabanza gukira ukuntu wiyumvira, akabanza gukira ukuntu ubona ibintu, abanza gukira ukuntu ubona ibintu, ukuntu ubona iki ibintu. Ubuzima bwo kwidoga bukabanza ukabishira hafi. Amen. Ngo nahitanyishura irishura kandi irabifise kandi biriho kandi yarakwishuye kandi yamirikira bigukorera, numara kubona ko hari ivy'Imana yakoze, ibikurikira bizokoroha. Abanyefeso 4 umurongo, haleluya, tuyikomera amashimwe. 4:22 kwifuza kuzorangira. Amen. 4:22 kubabwira ku vy'ingeso zanyu, ingeso za kera. Haleluya. ngo mwiyambure wa muntu wa kera, abozwa n'ukwifuza wumvise ngo abozwa n'ukwifuza k'uruhendo. Nimaza kurije mukajya umutsima w'ubugingo. Haleluya. Icambere mugira ubugingo, hanyuma kwifuza kw'ibintu bipfuye bikarangira. Haleluya. Bikarangira, mugahinduka basha, ivya kera bikakuvamo. Amen. Nango uko winjiza Isangira Ryera, ivya kera bivamo. Uko winjiza Isangira rya kera, ivyumviro vya kera bivamo. Uko winjiza Isangira rya kera, niko uko ubona ibintu vya kera bivamo. Ivya kera bikagenda bivamo, akagenda abikurutsa, kuko hari umubiri wiwe, ahubwo ubasha kuvanga n'umubiri wawe, ukavanga rero n'ivyiyumviro vyawe. Amen. Ubwenge bukabaho nouvelle. Ubwenge buri ho nouvelle. Ngo Isangira Ryera rizana ivyumviro bishasha, ingeso zishasha, ingendo nshasha, ukubona gushasha, ukumva gushasha, bishasha gusa. Haleluya. Haleluya.
umuntu wa kera akabanza akavamwo. Amen, 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 amen. Kuko Yesu Kristo n'umuriro, tuba twinjije umuriro, tuba twinjije ubushobozi, bwa bushobozi bukamvura bya bindi vya kera, ukagenda uraba mushasha uko bukeye uko bwi. Amen, amen, amen. Mbega hari umuntu ariko aranyumva? Hari umuntu ariko aranyumva hano? Hari umuntu ariko arantegera hano? Kwa kubora kw'ibintu vya kera bikavamwo. Yavyise ngo ibintu biboze, vyitwa ngo ibintu biboze. Gasubiremo. Ifo kwinjiza ubushobozi ku by'ingeso zanyu, ingeso ziboze, ingeso za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera, mwiyambure uwo muntu wa kera abuzwa no kwifuza kutuntu ataco tuvuze. Kuko buriya umuntu atangura gukira mu mutwe, agatangura kuguruka mu mutwe. Amen. Agatangura kubona ko kuja mu bubirigi bishoboka mu mutwe, n'ahandi uzohera icendajuru, kuko ivyumviro vyawe vya kera biracari mu cendajuru, ariko turi mu vyumviro bishasha, turi mu vyumviro vya Mpwemu Yera bishasha, bikandi bizanwa gushasha n'amaraso ya Yesu Kristo, bikazanwa gushasha n'umubiri wa Yesu Kristo. Nimwaza kuri jewe mutsima w'ubugingo, ukwifuza kuzorangira, ukurota kuzorangira, ahubwo hazoza ibintu bizima, hazoza ibintu bizima, bizana bizima, bivyara bizima, uzovuga kuzima. Haleluya. Muri za ngeso za kera z'ibijambo bipfuye, ariko hazoza kubona vyiza, ukatura vyiza, ukavuga vyiza, biri muri Kristo Yesu, biri muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu harimo gukira inzara, ntiharimo kwama ushonje iminsi yose, kwama ufise ivyumviro bishonje, kwama ufise ivyumviro vya kera hariya hirya, ahubwo haza ivyumviro kuri umutunzi. Haza ivyumviro kuri umutunzi, kuzokwinjira muri perse, kuzokwinjira muri perse, kuko umwami Yesu Kristo ni umutunzi, yapfuye ku bukene kugira ngo wowe umutunzi. Hari ukundi kwizera kuba active. Haleluya. Hari ukundi kwizera kuba active. Nimwaza kuri jewe mukamfata 35, subira kuri 35. Ariko jewe uyu munsi mana we, hari umuriro tugira twinjiza, umuriro ugomba kwaka. Ivya kera biboze, ivya kera bigize gute? Biboze. Ndizera ko bamaze gusenga, ibintu byose vya kera biboze muri jewe. Uyu munsi ngomba kubiruka, ndabiruka aho bica bivamo ntaho nzi, muga ndabiruka. 35, 6:35. 35. Yesu arababwira, nije mutima w'ubugingo, ni jewe mutima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba. Umviriza, namba. Kandi unyizera, umviriza, namba. Ntibizonabaho. Amen. Uyu munsi inzara irashize mu izina rya Yesu. Namba ntuzosonza, kuko n'umwami yugurura inzira, n'umwami abirema bikabaho, akadushira muri abundance, akadushira muri vyinshi cyane, tubagira ibyo dufungura n'ibyo duha abandi. Ntazosonzana. Ni kuvuga ngo yashaka kuvuga ngaho ngo nzohindura. Ephesians 4:23. Yashaka kuvuga ati je nshitse muri mwe. Amen. Hari ivyumviro biba vyarononekaye, ubwenge bukononekara. Uziko dupfa mu bwenge, dupfa mu vyiyumviro. Tugomba kugira ubwenge bushasha, buri anime n'ubushobozi bw'Imana, kubona ko ibintu bikunda.
haleluya, kubona ko ibintu bikunda. Birashoboka, birashoboka, alo, birashoboka, birashoboka, ivyo bintu birashoboka, bijya bintu birashoboka, basha birashoboka. Nganda kubwira ko bishoboka, birashoboka, birashoboka, bijya bintu birashoboka. Burya nta kidashoboka, nta kidashoboka, ari ugomba guhindura uko wiyumvira, uko duhinduka navyo tubihabwa nande? N'isangira ryera. Rivyara canke rikarema ukundi twiyumvira gushasha. Urazi ko ushobora gusonza ufise 5000, inzara ikakwica ufise 5, ngo ni narya ndagira gute? Ni wapfa naho uragira gute nayo? Hari abantu bapfana amafaranga, hari abantu bapfana amafaranga bayafise ari kuri konte bien, ngo sinkurayo ndindiriye ejo ninde yakubwiye kuzoshikayo? Ninde yakubwiye kuguma wiyima 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 wiyima? Ifo ko izo esprit zikuvamwo ukagira ubwenge no kwiyumvira gushasha. Ejo hari vyejo, hirya yejo hari ibyaho, ku kwezi kuza hari ibyaho, dimanche hari ibyaho, mu kundi kwezi hari ibyaho, kandi vyinshi cyane. Ingorane n'ubu ifise ubwenge bwa kera, irikira guhakura amwe zizozana ibindi. Uracagwaye ingwara y'ubunibuni, uracagwaye ingwara, amen. Iyo ngwara urayikira mu izina rya Yesu no munsi, urayikira mu izina rya Yesu no munsi, urayikira mu izina rya Yesu no munsi. Urahuye n'akantu wari wishakira ngo nari kukagura mugabo ngo konti zigari garagara, nuhura n'agakinga kakabushaka ejo ntubugihema uzogira iki? Unaguza amashuka ngo aya nayo nzoyaryamako mu bitaro. Ufise ivyiyumviro bikwereka ko gumugwara. Ivyiyumviro vyawe uguma uri kurata Yesu ime nzoyihanaguza mu bitaro. Izogwa n'amashuka wuzuze n'ayandi, ahubwo amafaranga utayariye ntagwira, utayatanze ntagwira, utayatanze ntagwira. Teragira imbuto, eye dépense renouvelée. Ayaya, Isangira Ryera rirakiza ubwenge. Urashaka gusoma 23 Mumvirize. Mugahinduka basha, mugahinduka bashasha mu mpwemu y'ubwenge, mu mpwemu muki mu mpwemu y'ubwenge, s'il vous plaît. Amen. Ayaya, uraza ari no umuntu afise amafaranga mwakuja muri vacances ntashobora. Hari n'abandi ba amafaranga yavuze yoyo ngo tuza kuyari hoteli aratangwa ariko araribwa mu nda. Ngenda kubwire ngo ivyejo bimenywa n'Imana. Yavuze ngo ntimuzosonza namba, ahubwo ibyo ufise bibemwo neza, ibyo ufise bimererwemwo neza, ibyo ufise vyambaremwo neza, ibyo ufise bifunguremwo neza. Ntuzosonza namba, kuko hari umwami uzabashize muri ejo. Hari ibindi ejo, hari ibindi bisumbya ubwiza ibyo ufise. Uzi n'umuntu abika impuzu ngo iyi mpuzu nzoyambara kuri mariage, iyi nzoyambara kuri mariage gusa nizosohoka. Hari ama mariage angahe nibatagutumira naho, nibatagutumira nukuri. Reka ndakubaze, ukarya umuceri dernier qualité, wa wundi umeze nk'ifu, amafaranga ari wowe uyaca, umva udakeneye ko ubwenge bwawe buhinduka, umva udakeneye kwiyumvira nk'Imana. Muzokwiyumvira nk'Imana. Mbega yemwe nivyo ikaravuga. Ngenda kubwira uno munsi, ahantu utari kuriyumvira ntawe uzoshika, ahantu utari kuriyumvira ntawe uzoshika. Ugomba kwiyumvira rero nk'Imana.
hariya ndashikayo hariya yavuze ngo sinzosonza namba uko ndabirya ahubwo ni kwa nduza ngenda kubwire uko utifata neza ahubwo usubira hasi kuko uri kuragaya wabiguhaye sinaguhaye none ibyo uri kurarondera n'ibindi bijya naguhaye ntiwoga ibyo nyene ejo nkaguha ibindi mugabo ugumana umuruti ugumana ugumana akantu uno munsi urakira ubuhoho byarenze inyama bazishize ku 15,000 ufise angahe mfise 15 genda uzigure hanyuma uzifungure ntuzosonza nama ejo azoguha yandi niko yabivuze uwuza ko kandi akanyizera inzara arasezeye ahubwo iyo nzara ni uguma uyizana kuko ivyiyumviro byawe bikugumiza mu nzara ivyiyumviro byawe bikugumiza mu nzara bikugumiza mu bukene bikugumiza ukagenda neza n'amaguru ufise 100 mu isakoshi urafise 100,000 ntushaka gufata taxi ahubwo uza gushika amaguru yavyimbye nejo ntazogenda gukijije kuko niwe wiyishe fata ayo mafaranga ufise jana abana urazi umuntu ya rogresi hari umugabo naramwize ko ikindi kintu ya rogresi abari hagati mu ndwi baravyumvise umviriza ikindi kintu ya rogresi uriya mupapa ageze ku mfiro ngo mbabajwe nuko ntigeze nezeranwa n'umuryango wanje n'amahera nari mfise ngo kandi ntakibigarukana kubera iki uyu yari umupagani ariko twebwe tugize gute twe dufise Yesu ku munsi yavuze ngo uzomwizera ntazosonza namba none ntiworya ibyo ufise ibyejo bikaza none ntiworondera ibikunezereje ejo hakaza ibindi bikunezereza mu vyiyumviro vyawe ugomba kubaho nuvere mu mpwemu yawe kuko nturizera ofete ntiwizeye amen kwizera ufise kuri pauvre ni gutoyi imiliyoni 5 kuri konte kurako 3 wifate neza 2 zisigareyo hanyuma ukore ejo hazoza 6 kuko ntawe uzosonza namba umaze kugira ivyiyumviro bikwereka neza bikumvisha neza yuko gutera imbere ari umugabane wawe ko gutunga ari umugabane wawe kutazosonza ari umugabane wawe kutazogenda gusa ari umugabane wawe kutazogwara ari umugabane wawe kutazobura ngo uburanigwe ari umugabane wawe nukuvuga ngo ivyo bindi bizoza kuko ibintu biduganwa n'ukuntu wiyumvira bikazanwa n'ukuntu bibona n'ukuntu ufise imana yawe igize nini canke gatoyi canke imana ikenye ariko amasezerano yose Isangira Ryera ritwibutsa ko dufise amasezerano ari kosto ko dufise amasezerano muri Yesu kandi akomeye cyane amasezerano muri Yesu atujana heza cyane amasezerano muri Yesu adutungisha cyane amasezerano muri Yesu y'ugukira amasezerano muri Yesu y'ukuduga hejuru muri some Isangira Ryera niyo ritujana mu vyiyumviro bisobanutse ntushaka kuba umuntu yisobanukiwe ufise ivyiyumviro bidasobanutse udafise ivyiyumviro bigize gute bisobanutse imbere yo gusobanuka usobanuka muri aha mu mutwe Mani dufashe icambere uri Bujumbura uri umukristo n'uri mu Kirundo ngo babika amafaranga mu ntuzeye ngo yano kubaka inzu y'amabati ngo baruzibondoga reka ngume muri inzu y'ivyatsi n'ibikogoshi bize birangwako kuko bondoga ariko twe nibazoturoga we nibazokuroga kuko ari amasezerano muri Kristo Yesu akomeye Isangira Ryera rirafasha umuntu muri
muri renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Amen. Tukabona nk'Imana rero. Umaze kubona nk'Imana urabona kuri muri perse yo hejuru. Nuruwo hasi uruwo hejuru. Umaze kwumva ko uruwo hejuru uzokwifata nk'uwo hejuru. Nta mucezo. Nta mucezo. Nta mucezo. Nta mu ugomba kuzonezereza abantu ariko uzohagwa. Uzohagwa. Umuntu yashize kuga stati. Hari umutipe avuga neza ubutumwa mu Rwanda atwenza cyane. Ngo ukate. Sinzi icyo yavuga ngo bakate icyo ari cyo. Wari umuziki. Nawe inezereze. Amen. Inezereze mu kuzimu ntabibayo. Nta n'imigambiriyo. Nta n'imigambiriyo. Nta n'imigambiriyo. Ibishoboka kubikora ubikore. Ibitari ibyawe navyo ubireke. Ariko ivyacu hamwe n'Imana tugomba guhinduka mu vyiyumviro. Kandi hamwe n'Isangira Ryera birahinduka. Aca aravuga kandi musajye kuri 35 hasi kandi nimuzosonza namba. Aravuga ngo kandi ku muvinyu nezerwa. Amen. Uza kuri jewe ntazosonza namba kandi unyizera ntazogira inyota namba. Unyizera ntazogira inyota. Amen. Amaze kuvuga umutsima ikindi kikamara inyota yari karavuga umuvinyu, yari karavuga amaraso yiwe. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hari ikintu gikomeye cyane Isangira Ryera umuvinyu ukora mu Mukristo. Amen. Hallelujah. Umuvinyu Isangira Ryera yenkarna umunezero. Iki umunezero. Amaraso ya Yesu Kristo ahinduka umuvinyu. Amen. Nakavinyu gatanga umunezero. Nakavinyu gatanga umunezero. Nakavinyu gatanga umunezero. Hageze gutamba ubu butamba. Amen. Amen. Akakavinyu aya maraso ya Yesu Kristo harakana kabura. Amen. Hari amavuta yakanye ashusha. Hallelujah. Hari amarikide yo mu buryo bw'impwemu yo mu bushobozi aba yakonje wakiriye amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ahita ashusha. Agashusha kabiza ugacumera nk'umuntu yanyoye akavinyu. Hanyuma inyota rero iyo unezerewe nta nyota ugira. Uramaze kubibona? Unezerewe nta nyota y'ibintu bigaruka ugarutse areta normal. Nubango Isangira Ryera umuvinyu utujana mu yindi eta. Amen. Utujana mu rundi rugezo rw'impwemu. Hallelujah. Hallelujah. Mu rundi rugezo rutumara inyota. Amen. Tukaboregwa imbaraga z'Imana. Tumaze kuziboregwa tukumva turaguwe neza. Tukumva turaguwe neza mu bushobozi bw'Imana. Byose birashoboka. Amen. Amen. Uzi ko umuntu aborewe n'amaguru yogenda gushika mu ruyigi. Kubera ko umuntu aborewe azimira. Yari karagenda atazi yari. Sivyo? Turi kumwe. Akaya maraso ya Yesu Kristo agomba gucika akavinyu no munsi. Agomba gucika akavinyu. Akavinyu kaza gukiza ibintu bikomeye. Akavinyu agasiro. Uri hano? Uno munsi ndifuza ko aya maraso ya Yesu Kristo ku muntu ari ngaha kaza kuba agasiro, akavinyu ko mu buryo bw'impwemu kuzuye ubushobozi. Uyu munsi ka diabete karahunga, uyu munsi ka hypertension karahunga, uyu munsi ibintu byazibye biraziboroka, uyu munsi bitakomeye biraza gukomera. Uraza utanezerewe uraza kunezerwa, yewe utanezerewe uraza kunezerwa kuko hari umuvinyu tugira dufate. Imana iguha umugisha. Ndarangije. Turashaka kugira mpamagara pasteur dukomera amashimana yacu. Umuvinyu nawo ugutwara mu yindi eta. Amen. Nukuvuga ngo
ubundi uyu muvinyo nari kubandanya. Uyu muvinyo hari ibintu wugurura mu buryo bw'impwemu. Haleluya, haleluya. Hari ibintu wugurura mu buryo bw'impwemu. Pasteur ashaka kuza kudufasha na mama. Haleluya. Urumva hari ibintu vyuguruka. Wavyumvise? Ivyo bintu rero vyugurutse muri wewe, ndagusaba biza kukugurukamo kandi biraza kuguruka. Haleluya. Ikintu cyambere cyo cyuguruka, sinzi umunsi mvuga amasanse 5 Isangira Ryera rikora. Ayo masanse 5 uze wame uyarindiriye, uyiteze. Nukuvuga ngo iri Sangira Ryera biciye kuri uyu muvinyo hari ikintu yugurura mu buryo bw'impwemu. Amen. Ukaza wumva ijambo ry'Imana rije rikakuboreza. Turi kumwe nakantu ko mu buryo bw'impwemu kuguruka, ugatangura kumva n'amatwi y'impwemu yuguruka. Ijambo ry'Imana rije ukaryumva 5, ukaryumva 5. Amen, haleluya. Amatwi y'impwemu akuguruka, louange adoration ukumva ikujana ahantu ikuboreza. Kuko iyo ijambo ry'Imana canke louange adoration idacitse, itakuboreje, idacitse vino mu buzima bwawe, ntakivyara, ntakivyara. Ariko uyu muvinyo urafise ibintu wugurura mu buryo bw'impwemu bijanye no kumva. Louis yugurura x10, yuguruka x5 x10 bivanye nuko Isangira Ryera umuvinyo canke amaraso ya Yesu Kristo yuguruye uwiyawe. Uyu munsi ndasaba ko iza kuguruka mu buzima bwawe. Ndazi neza ko dufise abafise intahe hano kubera Isangira Ryera. Nabari bafise intahe, bafise ishimwe kubw'Isangira Ryera. Nta numwe nguri wa mbere ryakoreye, nta wundi nguri ryakoreye, nta wundi Isangira Ryera ryakoreye. Ngabariya murabona ko ari benshi Isangira Ryera rikorera ibitangaza bikomeye. Imana ishimwe. Nubwo dufata Isangira Ryera ntiturifata turabera, ariko turifata iyo turi mu kirere cyo kwihana. Umutima wihana, umutima uri kurasaba imbabazi, umutima uzi ushaka. Ndizera yuko muri kano kanya impwemu yawe imaze kukubwira icyo urindiriye kubwira Isangira Ryera, utangure kugisengera. Ndiko ndakubwira yuko Isangira Ryera rirashaka gutuma uronka umwana. Yewe inda ikuguruka, umuvyeyi akaronka umwana kandi atawe yarafise, ubumuga bwinshi bugakira. Nubwo biruko rero, icya kabiri ni ukwitegura kugira ngo nturifate udategeza kurifata. Urifate uri mu kirere cyo kwihana kugira ngo Imana ikugirire neza. Haleluya. Urashobora gukira. Ndiko ndabwira umuntu afise ikintu ashaka kuba agwaye umubiri wose, icyo ari cyo cyose, ntacyo ndiko ndatinya, icyo ari cyo cyose. Uno munsi ushaka ubugwaye, c'est l'occasion. Novuga ngo ni amahigwe muri kano kanya kwakira gukira hamwe n'Isangira Ryera. N'amahigwe yo kwiyumvira, yo guhinduka uko wiyumvira bijanye n'Isangira Ryera. Utangure ubisengere. Turasoma muri Mariko 14. Mariko 14:22 haravuga ngo Yesu atanguza ingaburo yera, maze bariko bararya yabira umutsima awuhezagiye awumanyagura arawuba. Data mu izina rya Yesu nakiriye uyu mutsima
kano kanya ntukiri umutsima usanzwe, uyu mutsima ndawuhezagiye, ni umubiri wa Yesu Kristo ndawogeje. Ndavuze ngo umuntu wese aza gufata uyu mutsima ntazosubira gusonza namba, araza gukira indwara, araza gukomera mu mubiri, araza kumva inguvu. Wari yumva adafise inguvu mu mubiri, adendebukiwe, inyuma yo gufata uyu mukate akawuhekenya akawumira, inguvu zose zari muri Kristo, ziri muri Kristo Yesu ziraca ziyubura mu buzima bwiwe. Uza kwakira uyu mukate nk'uko yashishaguwe imishishago, niko tuza kumanyagura uyu mukate kugira indwara zose zikire. Umuntu wese aza kuwufungura, indwara yose iri muri we ndavuze yuko iza gukira. Uza kwakira uyu mukate nawe kandi aza kwakira ubushobozi bwose bwari muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ntaza kuguma uko yarari, ubuzima bw'uno munsi burahinduka mu izina rya Yesu, amen. Umukate ni umubiri wawe wabanyaguritse ku giti cy'umusaraba. Uyu munsi uyu mukate ntukiri umukate usanzwe, ndawusengeye ngo ni umubiri wa Yesu Kristo. Ndatuye ko umuntu wese aza kuwufata azuba yinjije ubushobozi bwawe muri we. Intege ziragaruka, umubiri wiwe uraza guhinduka, indwara zose ziri muri ziraza gukira, aza kwiyubura mu nkome zisha nk'izi nkukuma mu izina rya Yesu, amen. Aravuga ngo yabira igikombe agishimiye Imana arakibaha. Ko washeshe amaraso yawe ku musaraba ukayasigira intumwa zawe nk'itegeko ku ishengero, natwe twakiriye kino gikombe mwami wanje, ntikiri ju isanzwe, ariko muri kano kanya n'amaraso ya Yesu Kristo. Uza kuyafata, amaraso yiwe araza kurongoroka. Ubugwayi, imigera, ubumuga biciye mu maraso no mu mitsi biraza gukira uyu munsi. Amatwi y'Mpwemu yiwe aruguruka. Aya maraso ya Yesu Kristo umuntu wese aja kuyanywa, inyota iraza kurangira, inyota y'ivyisi, inyota yo kwifuza ukundi iza kurangira. Imihora no munda h'abavyeyi hari harugaritse, ubw'aya maraso ya Yesu Kristo araza kugomorora ingomero zose, kugomorora inda, iterisi n'amatwombe, ubugwayi bwose buri mu mitsi, ubugwayi bwose buri mu maraso, za diabete, za hypertension, n'ubundi bugwayi bwose tutazi, ubwo mu mugongo, mu maestoma, mu nda, mu maintestin, mu maso, mu mutwe, mu maboko no mu magufa no mu misokoro no mu nyama. Aya maraso aza kuba siro, aya maraso aza kuba amazi, aza koza umubiri w'umuntu wese aza kwakira kuri aya maraso yawe. Ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umuntu wese aza kuyafata, ubugwayi buri mu maraso, mu nyama, mu misokoro, mu magufa, mu mutima, intestin, estoma, aya maraso aza kuba ari isiho iza gukora ibikomeye, iza gukora ibitangaza. Umuntu wese aza kuyafata mu izina rya Yesu, amen. Aza gukiza ubugwayi, aza gukiza ubumuga, aza gukora ibintu, koza no gucyoroha umubiri w'umuntu wese aza kuyafata. Amaraso ya Yesu Kristo uyafata wese aza koza no gucyorora umubiri, ubucafu, ubugwayi n'ubumuga byose bimurimwo biza kurangira. Amavuta nayo yahoze aza kuyafataho, aza gushuha, aza kubira, ubundi mu izina rya Yesu. Amaraso
amaraso ya Yesu Kristo uza kuyafata hose aza koza no gutyorora umubiri wose kuva ku mutwe gushika kwino. Uwo amavuta nawe n'urukundo n'umunezero byatimvye uyu munsi uza kuyafata aza kumva kunezerwa kugarutse no gukomera kugarutse, n'amavuta ari muri we aza kongera gushuha no kubira izina rya Yesu Kristo. Uza kuyakira aza gutyororwa n'ukoza umubiri wiwe, ubumuga, ubugwayi, amavuta n'urukundo n'umunezero byatimvye iza koza n'isiho, iza gukiza, iza koza ikongera ikabohora umuntu wese aza kuyakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
turatangura umukate hanyuma amaraso ya Yesu Kristo. Umukate amaraso ya Yesu Kristo. Umukate amaraso ya Yesu Kristo. Haracari ibyiringiro, haracari ibyiringiro, ngwino winjire. Yesu ateze amaboko, Yesu ateze amaboko, ngwino winjire, ngwino winjire. Haracari ibyiringiro, haracari ibyiringiro, ngwino winjire, ngwino winjire. Yesu ateze amaboko, Yesu ateze amaboko, ngwino winjire, ngwino winjire. Yes, I ateze amaboko, Yes,
Yesu mwami Yesu ngukundi amaraso yawe wavuye Yesu Yesu nagushima Haleluya. Turi muri celebration. Ndazi ko hari cyakoretse mu buzima bwawe. Bivana n'impwemu yawe ukuntu wayiteguye. Imana ishimwe cyane. Hari itangazo rya nyuma. Dufise igikorane gikomeye cyane. Igikorane gikomeye dukomera Imana amashi. Igikorane ku magerekerezo ya 2, 3, 4. 2, 3, 4 z'ukwezi kw'icenda. Ni igikorane kirimo abaririmbyi biteguye cyane cyane. Amen. Ku buryo dimanche nta jambo tuzogira speciale ibyo muzo mwateguye. Tuzokwifatanya n'abaririmbyi muri ico gikorane ca bose, aba papa, aba mama, aba jeune, kizoba ari kinini. Mutumire, Imana izokora ibintu vyinshi cyane. Amen. Kandi ko yabivuze azobikora. Ndakubwiye ko abakira bazokira, hazoba impinduka, kizoba ari igikorane cy'ikanguro, igikorane cy'ibitangaza bya Mpwemu Yera, cy'ibitangaza bikomeye cyane, bikomeye by'umwami wacu Mpwemu Yera, aho azomenyekanisha na ministere muri ico gikorane. Abatari bayizi bazoyimenya. Amen. Nawe uko ahora uyiyumvira bizohinduka, kuko uzoyibona gushasha. Imana ishimwe cyane. N'abasenzi nabo nyene tuzobonana kugira ngo tutangure tugisengere, kize kigire impact hano mu gisagara ca Bujumbura. Imana ibaho umugisha cyane rero, ibaho umugisha. Ego amaraso, umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo ndabizi neza ko bizohindura ivyiyumviro vyawe, bigahindura ubwenge bwawe, bigahindura uko wiyumvira, ukamenya yuko Yesu Kristo ari kumwe nawe, ari kumwe nanje, atanzara tuzogira, atanyota, nta nyota azoguhaza, kubyo atanyota uzobugifise, nta nyota y'inyama, nta nyota y'amahera, nta nyota y'akazi, nta nyota y'impuzu, nta nyota y'ivyisi, nta nyota azoba yayimaze. Twibera mu mashimwe gusa, kuko yavuze ngo nta nzara tuzogira. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana ibahezagire cyane, duhaguruke dushima Imana. Amen. Haleluya. Turagiye gushima icyo twakiriye. Urakoze Mpwemu Yera, urakoze zo gukora ubushobozi bwawe muri Isangira Ryera dufashe. Ni umunsi special, ni Isangira ari special, aho twasangiye nawe ku meza meranda, aho kwizera tukakwakira, tutazosonza, tutazogira inzara, tutazogira inyota, kuko uzoduhaza amagara meza, uzoduhaza umunezero. Amaraso yawe no muvinyu wawe bitanga umunezero. Umuntu akibera mu mashimwe, akibera kubona ibyiza, kubona ibitangaza, kubona ikiganza cawe no kuboko kwawe. Mwami, turagushimiye kuba kino gikorane, turagushimiye Isangira Ryera, turagushimiye ko guhimbaza no kugutazira vy'uno munsi mu vyuma no mu ndirimbo, kugutambira no kukwakira no kubw'ijambo ryawe. Turagizeye ko iza gushikana ibimenyetso n'ibitangaza. Icubahiro n'ishimwe byose bikugaruke ko Mwami wanje, ni mu izina rya Yesu tugushimiye. Amen. Haleluya. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijane nawe, ubwiza igikundiro c'Imana no kugirirwa neza n'Imana n'icubahiro c'Imana biri umwambaro twambara iminsi yose mu izina rya Yesu. Mutahane amahoro y'Imana. Ejo kuba mama n'abakobwa
nimuze mucererwe utahane amahoro y'Imana, utahire muri uwo munezero mwinshi cyane no guhinduka kwawe ivyiyumviro no kubona ko uri uwo hejuru kandi uzoshika hejuru kandi uzoshikwa hejuru kandi uzoshika kure mu kubwo kwakira umwami wacu Yesu Kristo mu buzima bwacu. Imana iguhezagire cyane, umunsi mukuru w'Imana mwiza cyane. Amen, 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 haleluya. Umunsi mukuru w'Imana mwiza cyane. Amen, amen. Amaraso yawe, amaraso wavuye ayo sanunganye. Ndaziko mfise ibyaha, ndaziko mfise ibyaha vyinshi mu mutima, vyinshi mu mutima, vyose ndabikuzaniye, vyose ndabikuzaniye, nawe binkure. Nditavye Yesu, ndaje mukiza. Amaraso wavuye ayo sanunganye. Kandura mu mutima, kandura mu mutima, uzu urukundo, uzu y'urukundo, uzu kwizera, uzu y'ukwizera kose n'amahoro menshi. Nditavye Yesu, ndaje mukiza. Amaraso wavuye ayo sanunganye.